ni Pasteur Omonier muri Coye Donation. Mwari mubizi yarahejeje ishure yagiye kwiga amaze iminsi atari mike kugira ngo azoje gukora igikorwa c'umonye hariya mu gipolisi none yarahejeje umunsi niwo mubiri none muramuhaye kaze. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese ndabagumbira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu abamugisha. None mubona Imana itatugirira neza. Ibi ni ivyamwa vyo mu Cibitoke kuri 13. Yesu ashimwe. N'ibindi izobikora. Abarivyo mwamuri mbago n'ibindi izobikora. Imana ikabesha. Yesu ashimwe. Kandi izobikora namwe numva muririmba ngo abagabo hari ibintu izodukorera abasore abakobwa izobikora. Twagomba twiyegereze kandi abavugabutumwa baje bava kuri Dorosare. Abo nabo nyene ni abana bacu sivyo none nabo nyene nibashike hano babaramutse ni Sanze nande na Roger benshi ntimumuzi ariko nabo nyene harabonetse Roger na Sanze. Aba ni abavugabutumwa bo kuri Dorosare ni abana bacu none nabo murabahaye kaze. Yesu Kristo abakorera iki? Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Turabagumbira mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Turabagumbira mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Twabonye umuvugabutumwa yavuye murakoze cyane dushishikare. Twabonye umuvugabutumwa yavuye muri Omoneri ari hano. Hari uwundi nawe nyine nashikana baramutse. Mwami Yesu nashimwe. Ndabagumbiriye cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nitwa Manirambona Pascal ni umuvugabutumwa muri misiyoni Kiremba. Hanyuma rero nari maze iminsi mbaje umwana muri hopitali Mutera numva ibintu biryoshye kandi nabibonye none Umwami Yesu n'abamwizagiye cyane. Murakoze Yesu aguhezagiye. Twagomba twegereze na Engineer Etienne. Engineer karibu. Uyu rero uyu ni umuenjeniyeri wacu niwe ariko aradutegurira ivy'uru rusengero tugiye kubaka kandi ngira ngo uyu mwaka vuba turubaka ga enjeniyeri. Yesu nashimwe. Turabamukije mu izina rya Yesu Mwami wacu. Hanyuma turabizeza kuko ngababwira yuko biri mu maetide mu vyigwa ubu dossier ikaba imaze gushika muri Obuha. Turi mu makorection kugira turonke autorisation de bâtir. Turizera rero yuko twagize n'amahirwe n'umuhinjane kwa gukurikirana twasanze tuzinanye
nibaza ko bizodufasha kuganira tujana bisigaye Yesu abahezagira. None muramuhaye kaze. Yesu amukorera iki? Amuhezagire kose, amukomeze. Yesu aguhezagire. Ego mwavyumvise biri hafi. Imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira, imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira, irahinda. Umwaka tuzubaka kandi vuba ko twayishimye nzobidukorera. None rero duhe kaze pasiteri umushitsi wacu pasiteri Protais atubwire ijambo rigufiya kandi atubwire ingene dushishikara gushima. Kaze. Yesu nashimwe. Ndasubiye kubaha mwiriwe mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ndabipfurije umwaka mushasha 2023 muze mugiremo umugisha mu izina rya Yesu. Nuko murakoze tumaze kumva ibitari bike, reka turabe ijambo ry'Imana hanyuma tubandanye n'ibindi. Yesu abahezagire. Turabe ijambo ry'Imana ngaha muri iki gitabo ca Zaburi. Iyi Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 tuyafadikanye go na 37 ku murongo wa 17. Gire mwarimu acasoma tuyafadikanye hano kugira ngo tuziga mu mwanya neza. Usoma 37 ku 17 nanje nsoma 34 ku murongo wa mbere. Ndasoma ndatangura. Nzokwama mpimbaza uhoraho ibihe byose, ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Uhoraho niwe umutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Umwami nashimwe. Zaburi ya 37 ku murongo wa 17 haravuga ngo kuko amaboko y'abanyakibi azovunika, ariko Uhoraho aramira abagororotsi. Shishikara. 18 Uhoraho arazi iminsi y'abatacumuye, umwambi wabo uzokwamaho ibihe bidashira. Mbandani. Ego. Umwambi wabo uzokwamaho ibihe byose, ntibazokwicwa n'isoni mu gihe cy'ibyago, mu minsi ya kigoyi bazohazwa. Umwami nashimwe. Amen. Umwami nashimwe. Umwami nashimwe. N'aya majambo y'Imana tugire tuvugane kuri uyu munsi Imana yaduteye iteka, tukaba twakoraniye ngaha mu Cibitoki tuzanywe no gushima Imana. Ko umuntu hari impamvu ashima Imana. Bari uwo muri kumute hariho impamvu umuntu ashima Imana. Si ibintu umuntu apfa kwitamwo aravyumva mu mutima. Nagomba rero ndakubaza, mbega uravyumva mu mutima? Abavyumva mu mutima agira gutya. Yesu nashimwe. Hano ni Dawidi yavuze ngo nzokwama mpimbaza Uhoraho, kandi n'abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Amen. Nukuvuga
turiko turashima imana tuyishima tuyitazira nk'uku mwakoranya aha imana iranezerwa n'isi igira akayaga keza kandi ababibona barabona ko hari imana twizeye umwami nashime cyane umwami nashime cyane ubwiza nanjye ndagutera intege ubirigire utahe kuvubu kuzogeza ugiye mu ijuru umwami nashime cyane Dawidi hari impamvu yabivuga murabona mwigeze Zaburi ya 37:17 yavuze ngo kuko amaboko y'abanyakibazo avunika mugabo uhoraho aharanira abagororotsi ati kandi ntibazokwishwa n'isoni mu gihe c'ibyago mu minsi ya kigoyi nzobahaza muri uyu mwaka imana yaranse kuvugwa n'isoni yaranse kuvugwa n'isoni yarantabaye hanyuma rero nagomba mvugira ijambo abantu bagomba kuri uyu mwaka w'2023 imana izogenda ibatabara ntibakogwa n'isoni shira amaboko hejuru turabe nimuhaguruke tubasengere imana izayame mu ruhande rwanyu kandi mwame muyihimbaza abaciye bugufi bazabavyumve babishime abakozi b'imana nimwegere hano dutarika ibiganza dusengere ishengero rize rizigamwe uyu mwaka ntize rikorwe n'isoni imana izigendane naryo imana izorihezagire baze bagirirwe neza baze batsinde ibyari bibahanamiye nk'uko barutsinze uyu mwaka imana izobagiriye neza dusenge imana mana yacu data wa twese uri mu ijuru nushimwe jambo ryawe riravuze ngo zokwama mpimbaza uhoraho ishimwe rizokwama mu kanwa kanje urudaca mana nako twobasha kuvuga amashimwe yawe kuko wadukoreye ibikomeye kuko watuzigamye tukaba tukiriho kandi tukaba tugihagaze muri ubu buntu bw'imana biramu tugihagaze mu nkomezi z'imana tukaba turaba ijuru kandi ijambo ryawe riravuga ngo abera bo mu isi ntore unezerererwa turagushima utukiri muri ico gitigiri c'abera bo mu isi kandi utunezerererwa mana ijambo ryawe riravuga ngo ivyiyumviro utwiyumvirako ni ivy'amahoro ivy'ivyago uradukunda mana none rero mwami turakwiragije ni muri uyu mwaka mana uzotugirire neza mwaka mwami uzogwanya ibitugwanya muri uyu mwaka uzoturinde uzotuzigame mu buryo bwose impande n'impande uzokwame kudukikije mwami tunezererwe izina ryawe muri uyu mwaka tuzogukorere muri uyu mwaka tuzokubakira ingoro yawe muri uyu mwaka mana uzodutera iteka kandi uzozigama umuntu wese ahagaze hano imbere yawe mana uzozigama ingo z'abasavyi bawe uzozigama abana bacu uzozigama ibyacu byose mu izina rya Yesu uzozigama abagabo bose bazozigamwe nawe uzozigama abagore mana bazozigamwe nawe uzozigama abahungu n'abakobwa bazozigamwe nawe mana urakoze turagushima ko vyumvise turabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mana yera mana ugororotse kandi n'ubunyene urazobarinda abakoze isoni urazobarinda mu maja no mu maja urazobarinda abarozi urazobarinda impemu mbi urazobarinda ibitero urazobagirira neza rino shengero ko bagize imigabo yo kwaba baguhimbaza kugira ngo bari hanze abapagani bose baze bana bahimbaza imana ku bwaba urazobahezagira urazobakuza urazobagumbirira
turwanire mu majana mu majana muri byose mu izina rya Yesu amen. Mwese mutera amina. Nimwiha kugororoka Imana izobana namwe. Uhoraho arazi iminsi y'abatacumuye, umwandu wabo uzokwama iyo bidashira. Ntimuzokwicwa n'isoni mu gihe c'ibyago, mu minsi ya kigo izobahaza. Umutahe no kugororoka. Bari muri kumwe tumutahe no kugororoka. Twagomba rero muri kano kanya bazana inkoko rusangi, umuntu wese yazanye ishimwe turitange. Jewe ntabyo norinda kudondora sinobimara. Abarozi baranyigeze barantuma imishwarara baragira gute nobidona nkabimara kandi nuba tubituma mugabo ndacafise Imana mwijuru. Twagomba rero gutanga ishimwe rusange kuko umuntu wari wese yateguye ishimwe, nanje nateguye ishimwe. Nibashire bya bintu nibaza biri ngaha, hanyuma rero umuntu w'imbasha azi gutera agakorasi neza agakubiteko abantu muce muzana amashimwe ijuru ridufotore. Umwami n'abahezagire yacerewe.